kaca donc karirimba uvuga ati ni jewe donc naririmba ni uyu ni jewe yagusanga nyine umuntu abaye depize kuri scene mugabo yaheza kabiri gatatu kane kacumenyera ndafaditse ndafashwe ku mutego utagira inyama cankisha no love mwitira indi zina kontakte zagabanutse muri phone zose muri liste noire yama SMS yo kudu bita amabif ari hagati y'abariri hari ivyo bituma umuziki hari ahantu maze kugenda uca usanga abasani bakwa kubitana amakofi canke ingoma ego bakunzi ba Mijo Talent ndabeshe barabizi hagati y'abaririmbyi ubwabo hari injyane hari kutumva amabif arivyo bivuga ko umuziki w'uburundi arivyo bituma udatera imbere we mpuzamahanga wowe dufitaniye bifu sino muvuga cyangwa aramutiye aramutiye oya muvugere Yeah, 1 2 1 2 everybody. My name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Etwagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Rena uribaza ngo twagiye turi mu biki twaje kuraba umuririmbyi w'umurundi ariko arabikora fresh azukizina rya King Plata asanzwe afisa akantu gati Plata. Harika tumwakire kuri micro ya Mijo Talent TV turaza kumva vyinshi kuri we ni mu gihe afise ibikorwa vishi sana. Cameraman urashaka kumwerekana umusali wacu wallahi mwamaze kwibona twamaze kumushikira Plata umuririmbyi w'umurundi ariko arabikora fresh. Reka tumwakire kuri micro ya Mijo Talent TV. Brother welcome brother. Yes thank you. Go fresh nigo po yazas ndashima mwayibonye ni Plata freestyle kwanza brother. Abakunzi ba Mijo Talent TV barifuza kumva Plata muri ryacu afisijwe giza silver freestyle brother. Freestyle kweli. Barakumbuye kumva ryacu ryawe giza afisijwe giza silver. We tega amatumvirize gusa. Bon freestyle menyereye ko ari ya rap nyene amahepo. Freestyle rero abakunzi ba Plata. Freestyle okay. Hini yako we shabiki wangu unapenda vyangu na muziki wangu. Tangu nafanya kazi yangu uko nyuma yangu maisha ni ya Mungu. I don't care wanaonibania riski yangu hakuna wakuzuia maana we unachonipatia pendo lako linatuma naendelea. I promise you to never let you. Yeah, abakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kuvyumva ko afise ijwi ridasa. Plata tugusanze ngaho kwibarabara kwanda dushaka kutubwire uri mu biki bimeze gute ari imbere ya studio yiwe nyene uri mu biki ngaho kwibarabara brother. En fait twago turakora bon turi muri pause kuko nitwokora nk'ibirobo sometimes turarondera umwanya nyene wo kuruhuka gutyo. Ariko abastari tumenyere ari abantu bifunga sana kubera ki Plata ari ngaho kwibarabara mu gihe abantu baracanga abafanzi bagacanga anyway bakakubona big bro kandi tumenyere abaririmbyi nabantu bakunda kwifunga silver play kugira umubone ni hatari sana naho bimeze gute gamwe raba hariya urabe na hariya ubona yonde nande abantu ko baracari beshi ngabari cameraman arashaka kubereka ngabari aba taxi vero bavuye ruguru baramanuse bakubonye Jendavye hepfo nta muntu ubona hariyo musanyine harababanyi ruguru harababanyi nta numwe mbona abo mbona ni cameraman photographe hari umudada ngaho mwazananye uramubona we hari ngwabo ubuze ngumuki uramubona ngavuze umudada ngo twazananye ngo yamubona okay mvuge kwite mvuga umudamu nihe jenazi kutamubonye wallahi kuko ntazi kutamubonye nta kibazo. Mwamaze kuvyumva ni King Plata umuririmbyi w'umurundi ariko arabikora fresh mu kino gihe. King Plata kubera iki rero umuziki w'uburundi utari kuratera imbere brother mbega kuri King Plata ubona habura iki muri entertainment kugira umuziki w'uburundi ube mpuzamahanga? Uvuze ati kubera iki umuziki wacu udatera imbere uburi kurihenda cyane kubera umuziki w'uburundi nturi ku rwego rushimishije mpuzamahanga big bro tuvyemera? Icyo nzi ni kimwe bavuga bati buke buke bukomeza igihonyi kandi buke buke bushikana umusiba ku mugezi. Bisigura yuko umuziki wacu aho twatanguriye naho tugeze ubu ndibaza tuko turagenda kuri donc turiko tuja ku yindi etape ku yindi niveau ya rero kugira tuzoshike ahumbajije ndizeye ko umunsi umwe tuzohashika kandi tuzohashika twese hazobanza umwe
hama abandi dukurikire. ariko biravuga yuko igituma bidatera imbere abarivyo badatera imbere ari injyane ziri hagati yanyu mwebwe nyene abaririmba ibintu bita ama beef ari hagati y'abaririmba hari ivyo bituma umuziki hari ahantu umaze kugenda uca usanga abasani bakora kubitana amakofi canke ingumi. ego Hey. bakunzi ba Mijo Talent ndabesha barabizi hagati y'abaririmbyi ubwabo hari injyane hari kutumva ama beef arivyo bivuga yuko umuziki w'uburundi arivyo bituma udatera imbere we mpuzamahanga. Ico nzi gusa ico bita beef muri uwo mwuga wacu w'umuziki ni commerce disons. Ni vyashara nyene kuko beef iriko ni ibintu ukumva beef ndibaza yuko ari ikintu kiri commercial ni ikintu nyene kugira habe kurya vuga mu Giswahili ngo changamoto. Abona habe movement habe ntihabe ukuzimangana kw'abaririmbyi ahubwo kurya abaririmbyi bamera nk'abariko barabitoba mu masystem ni vyiza cyane bituma n'umufana yifuza kumenya abaririmbyi uwo muririmbyi kumviriza abaririmbyi cyane nitwo kwa dusohora indirimbo zonyene ahubwo twanatevye no kugira yandi maskandale arenze nayo mabeef ariko King Plata ariko aratubesha sindamubona muri beef ariko arenda bagenzi be baririmbyi kugira baje muri beef ariko King Plata sindamubona muri beef mutari kurabahe ushaka beef gute je uravuga yuko ama beef atuma umuziki utera imbere ariko Plata ntituramubona muri beef je ndafitaniye beef n'umuntu mavyumbi arafitaniye beef n'umuntu inderere inde fitaniye beef nande reka ndamwibuke muga byaraheze twaraheze reka mwibuke oya ariko yatwemere ko agira mwibukire mutugu nzomuvugeje kubera ubu noba ndiko ndamugirira promotion publicité ariko bavuze yuko ugira umutubare abakunzi ba Mijo Talent TV barifuza kumenya mbega Plata ari muri beef na beef bavuze yuko nawe uri muri beef dushaka rero tumenye mbega King Plata ari muri beef na wowe dufitaniye beef sino muvuga cyangwa aramutiye oya muvugere ayizeka aramutinya ya aramutinya rase kumutubwira Plata reka ndakubaza ikibazo kivuga ati mbega kubera ki Plata tutamubona ariko arakora n'aba regent ariko arakora neza ariko araduha indirimbo zimeze fresh ariko nitiko turamubona akora n'aba regent ba Big Fizzo ba Kidumo mbega habura iki kuri Plata nta kibuze honyene uvuze ati sindi gukorana n'aba legend jeje nyene maze hafi imyaka 17 naye ndavuze aba regent bagenzawe ya je ubwanje igikuru so gukorana nabo igikuru kumenyana nabo kuvugana nabo guhanahana ivyiyumviro ico ni kimwe hama ikindi gukorana tuzoba turakora no hanyuma ya Plata mbega ndakubaze kuri stage umunsi wa mbere uja kuri stage urira stage ndabizi yuko bigorana kenshi iyo uriye kuri stage ijya mbere mbega kuri uwo munsi Plata byagenze gute nutuye tudefa twamubaye ko kuri uwo munsi bon icambere habaye gutangara nyene kubona abantu benshi ugiye imbere y'abantu benshi ico gusa kimwe ego ibindi byo navuye muhira ndabizi narinzi kugiye kuri stage usabwa kugira movement usabwa kugira ibi nibi gusa nibijya kera twaja gusaba nimero kugira uririmbe gusa ku muryango urarishe kugira uririmbe kandi ukarinda kandi gusororera umu MC cyangwa umuntu ari ngaho nyene yegereye umu MC nivyo gusa muga ibindi byo ijya presence uri imbere y'abantu benshi nyene kaca donc karirimba uvuga ati ni jewe donc naririmba ni uyu ni jewe yagusanga nyene umuntu abaye depize kuri scene mugabo yaheza kabiri gatatu kane kacumenyera niyo madefa kubaye kuri umuntu ariko ama contract ntiwegeze uyavuga ko ndazi muri mbye mushasha kuri stage usanga ama contract atajyana na beat atagira gute mbega n'ivyo kubaye gutanga contract kuri beat umunsi wa mbere winjira muri studio naho ugiye kuri recordinga byagenze gute ga bro bisanga bakunda gura nibisanga byinshi umunsi wa mbere winjira muri studio igisanga ca mbere nawe yaca muri studio ndakikubwiye cyo twe ukibaza ko ari comedy dushaka rero tubwire ivyo nyene abakuzi ba Mijo Talent TV baza kumenya umunsi wa mbere winjira muri studio byagenze gute big bon je narinzi yuko ugiye muri studio ico gihe ugiye kuri mic
donc kuririmba usohora ijwi ryose n'inguvu ukacuririmba. Uwo musore wo producer cyarambwira ati Plata we asuko yani tiya mafieri nyene ririmba nyene nk'umuririmbyi ukoresha ijwi ryiza ico gihe naririmba navuga rero aha rero reka rero ngira ivyo ambwiye canangura umva kugorora akantu nyene fake acaratwenga ngo suko nakubwiye ati ririmba nk'umuntu basi uri ruhande uri kumwe n'umukobwa ushaka akwemera cyangwa ushaka yumva ko ushaka ko ryoherwa nyene yumvise akajwi keza aravuga poa rero ko umuntu aririmba bica birakunda rero tuvuga ati rero ebana naje ku murongo umeze fresh. Aho rero ni muri 2005 ni hari bwagire nuko mvuga ngo naje ryari banga rya mbere donc ryari banga rya mbere banyibiye uwo munsi ariko urumva ko wahuye n'ibisanga byinshi cyashaka kumenya mbega nirihe kosa Plata yigeze gukora mu bwana agakubitwa inkoni nyinshi sana sha kwishure honyene wakoze ikire kuri uwo cyo gihe mu gatandatu twarakora test kwa gatanu kwa mbere tukaca tuyikosora unaniwe ibiharuro cyangwa iki bashaka kubita inkoni canja kurondera ibibuto bimeze ukuntu hari ibibuto uhondagura nyene ubihonze bikaca binuka cyane gose bavyita gute sinibuka nyene bavyi twabyita ico gihe ngo ibinuka cyane bihonda rero mw'ishure kugira uwo munsi ntidukosora ikibazo kandi ntitwige nyuma yo kurondera wabikoze barabura je cyane nitanga mani je nabikoze atari wabigize ari je nyene nabigize niho nakubiswe inkoni nyinshi wari inkoni zinga sinzi nazo wibu ariko nuzopfa vyibagiye tu kuko nakantu nyene nabo twiganye duhuye niko banyibukira ya mbega Plata ni Plata asanzwe afise studio navuga yuko arafise abafasha muri studio mbega Plata ni keke nara kugira ngo ashobore gufasha umuririmbyi runaka mu gihe amwice kuko hari abaririmbyi benshi bafise talent mbega Plata ni keke ntaraba kugira ngo ashobore gufasha umuririmbyi na muririmbyi aranyitura ngo ndeke kumwakira bose ndabakira gusa ndafise abo dufashanya tugumana umwanya munini mugabo umuririmbyi wese afise impano akabazi adresse yanje ngaha yamaza kandi bamabaje nkagira ico ndabaterere hama bakagenda agusabye ati nanjye shira muri reba kugira ngo nta bushobozi mfise bwo gukora indirimbo nka Plata ni kiye kintu wamufasha big maze kumukorera imwe apana imwe aguye ati fasha maze gukora imwe ubundi ashobora kumukorera iyindi kuko sinofasha bose ariko ndagerageza uko nshoboye kugira mfashe abashoboka ni Plata kandi afise EP y'indirimbo dushika kuri zitandatu dushaka kwanza uturimbire indirimbo imwe iri mu ijya EP kwanza twende nakatikayo jamais yone wanga wa mutema okomisinga zoba yuma mbendre nayo bon iyo ntabwo iri muri EP nyene kanje mwe nyene ukuntu dushaka turimbire iri muri EP kwanza ariko numvisemo ikigande kwanza urazi ikigande no wizi zimisha hapo kidogo piga pause urazi ikigande numvisemo ikintu menga ni ikigande ndabeshe cameraman ikigande wumvisemo mugosi kirundi ariko umuririmbyi nta ufite umuririmbyi mu ndimi nta mipaka afise shaka ndavuga igishinwa igifaransa stop kwanza avuze ngo arazi igishinwa rero ndirimbira mu gishinwa freestyle igishinwa birondere kuri YouTube abashinwa ariko awavuze yuko igishinwa akiririmba indimi zose freestyle igishinwa rero nabandi ko ndakubesha navuze ati dans les langues l'artiste est sans frontières mu ndimi umuririmbyi nta mipaka afise ararekuriye kuririmba indimi zose zishoboka yobazi kuko nato bazizi muga akabaza akabiririmba kugira banyene ugo rurimi bamenya ati uyu ariko aririmba ibi nibi indirimbo rero muri EP freestyle indirimbo ziryoshe ni EP iryoshe banza uje kuri YouTube channel yo kwanza urabe indirimbo zibe kuri YouTube channel ubanze ukore subscribe kuri channel ya King Plata twagi you make me forget watoto wa Buyenzi Kamenge Chibitoke kule wanasema ndo kwao ya mapenzi Uterere Kamenge
ukanisawisha watoto wa Bwiza na Jabe, ukanitorosha nikasahau kuaga watoto wakinanira pia na Musaga, namba ncahe ntumbaza urukundo rwawe urike bafashi kibanza sinafadika abademu hirya nino kibenga kinyesha ndafaditse ndafashwe ku mutego utagira inyama cankisha no love mwitira indi zina kontakte zagabanutse muri phone zose muri liste noire y'ama SMS yo kuduteranya yose nguma nsiprima wanyibagije Blina Janet unyibagiza Shani Queen. Ega nagiye muri mood online nibagiye nivyo ndimo Plata ni ipi amaze gushika kuri YouTube channel yawe, mbega ipi ubona iri kirakigwa gute kuri channel yawe, mbega commentary feedback bimeze gute kuri ya ipi? Abo ijya ipi iracari audio mugabo vuba cyane tuguma tuko dukora amasanamu ndibaza uko izokwakirwa kugira yakigwe neza nuko ayo masanamu yose azoba ari disponible, kuko kumva no kubona biratandukanye. Wiboneye ikintu washaka kucicumva neza uriko urakibona, ariko wumvise utabonye hari igihe wowe akora kubesha. Umva indirimbo zose muri ko murazitegurira ama clip? Yego. Mwamaze kuvyumva ati indirimbo zose bariko barazitegurira ama clip. Hari n'indirimbo mwashoboye gukorana nabo usanzwe ufasha muri label, ariko nawe turirimbiye nayo nyene. Mwakoranye nabajya ufasha ngaha muri label, ari muri label yawe? Ko turirimbiye tumbega. Ni indirimbo yakoranye nabo n'abahungu babiri asanzwe afasha ngaha muri label yiwe. Here we go. Twende. Tusome mu Matayo tutaona mafundisho. Mwanadamu ni mbolea na tena ni mapungufu. Ubu tubayeho kubw'umukama, ivyo duteguriye mukama, munyo ngaza we mukama utuvyagiyemwo mukama. Abakuzi ba Mijo Talent TV ndibaza indirimbo mwayumvise, ugerageje kumva neza mu ndirimbo, mbega harimo amajambo udunja ubu tubayeho kubw'umukama, ivyo duteguriye mukama, munyo ngaza we mukama. Wokwibaza yuko ari amafuti, ko ari amakosa, mugasa amakosa nukuzuza. Bakunzi ba Mijo Talent TV je mwavyumvise neza ho, muvyumve neza ucibandika muri commentaire iyo ndirimbo ivyo munyo. Mwavyumvise ni indirimbo yashoboye gukorana n'abahungu babiri asanzwe afasha muri label, mbega indirimbo novuge ko irimo amajambo ugerageje kumva neza benshi bacha babitahura uko bishakiye, mbega commentaire zayo cyangwa feedback uko ndiko ravyumvise ko bavyumvira? Bon, ushaka kuvyumvira gutyo, ariko maze kuvuga ati tusome mu Mata, donc dusome muri Matayo. Hariho ushaka kuvuga ngo tusome mu Mata, kumva bivanana n'ukuntu umuntu wese aza kuzuza, ariko twujuje tuvuga tuti dusome mu Matayo tutona amafu mani. Ivyo ubu tubayeho kubw'umukama, ubayeho kubw'Imana. Ivyo Imana idukorera mu nyonga za Imana ituvyagiye mu twese haturinga Imana iringa. Mugabo rero wundi ukugenda wuzuza kata acashaka kuzuza ibindi kurya abantu babaye nabi. Urazi abantu barakunda ibishegwa, abantu barakunda abantu bagwana nyene kugira bibaryohere bigire gute, abantu barakunda nyene ibintu bidasobanuritse, udasobanuye naho bikaceba nabi. Ugerageje kuraba ni indirimbo ifise cover wamengana umwigisha, benshi mbere bari bibaza yuko ari nk'indirimbo yo mwishuri, kuko ugerageje kuraba kavu kabona dusome ukibaza ko ari indirimbo yo mwishuri. Urumva je neze ko ari indirimbo yo mwishuri, n'abantu benshi bari bazi ko babonye dusome bibaje ko ari indirimbo yo kwishuri. None si ugusoma nyene, soma dusome tusome. None si byanditse dusome ibyanditse basi.
muri Bibiliya handitse ko tubayeho kubw'Imana ivy'Imana idukorera n'ukuntu ibaho nyine hagati y'abantu nyene papa byose biri muri Bibiliya rero mwugurure Bibiliya buke naho no banzwi n'abantu 10 canke 5 mugaba barazuti ujya ni Plata hama nyuma yo ngaho hariho kugira ico nimariye maze kumenyekana maze kugira gute none mfise iki nkora iki sawa Imana irafasha studio iraza imaze kuza none ivyo ndiko ndarondera ivyo ndonka cyenda byigungira oya reka nsangire n'abandi nubwo bufasha rero mfasha abandi nyuma yo gufasha abandi nabo bamfasha iki dufashanye iki rero kugira dukomeze urugendo twese twifuza kuba ibyamamare turashaka kumenyekana mu makungu bigende gute turi babiri canke batatu mu rugendo umwe arushe turaba ingene tumuterura kuya tubandanye undi gutyo gushika dushike ndibaza yuko kurya nari n'ikibazo mbaje ngo kubera umuziki wacu udatera imbere ni kubera tutaja hamwe muga tugiye hamwe ndibaza yuko vyose bizoba neza kandi benshi tuzoshika ku ndoto zacu indoto zizoba ukuri umunsi rero habaye ubumwe bwiza hagati y'abaririmbyi nivyo ko hari injyane baririmbyi ari kutumvikana gute na gute ariko si cyane naho usanga benshi baca babigira nk'ukumengo bibaye nabi nyene ukuntu ariko vyiza kubivanaho kugira dusangire urugendo dushikaho dushaka gushika dusubiye inyuma gato ya Plata uvuze ati hari injyane mu baririmbyi hari ukutajya hamwe arivyo bituma umuziki w'u Burundi udatera imbere mbega ubona haburi kugira ngo abaririmbyi ubwanyu muje hamwe ibintu nk'ivyo bihave kugira ngo mukore umuziki utera imbere kugira ngo izo njyane uvuze zihave ubona haburi bon icambere novuga hariho kwanza ndibaza vuba ibiro vy'abaririmbyi havuyemwo novuga ati kuko ubu hari amicale de musiciens irafise umupresident w'imfata kibanza nyene ari hajya Romeo muganyuma yo kugira amatora ndibaza bazohamagara abaririmbyi benshi nagenzo bandimo kugira duhanahana ivyumviro turaba ukuntu twohindura akantu kugira benshi abaririmbyi dusa n'abatandukanye umwe ari hari yundi ari uhamagaye aze gutya kanka utegute mugabo kiya gisata ni cyamara kugira umurongo utumbereye neza ndibaza abaririmbyi hazoba inama ibahuza hama tuyaga ikintu kimwe utazokumva azoba ya mugabo icyo nifuza kandi icyo nzi yuko kizokunda nuko umunsi umwe abaririmbyi tuzohura tuyage nama dushire ikibazo ico kibazo tugishire ku meza tucigireko kandi bizogutangaza canke bikuryohere kubona abaririmbyi kabisa bizokiryohera sana bro dusubiye inyuma kandi gatoya wavuze ngo studio iraza ndibaza barabizi ko ufise studio yitwa Best Way mbega Plata cha twifuza kumenya mbega studio yavuye mu muziki cyangwa n'amafaranga yavuye ku ruhande yaba ayo mafaranga yavuye ku ruhande ntivyari gukunda ariko studio yavuye mu muziki kuko nuwakunze ingene ndirimba ndanamusigurira ndamubwira ati je ndaririmba ndazi guhinyanyura ngoma nkorera abantu ko tsanga uburyo sinoburonka bukwiye kugira naje mbashe kwifasha ibyo wanje acarambira rero okay ingwe studio igugwa ngahe swate mini studio nyene kugira nawe yamfashije uko ashoboye ndavuga acaravuga ati okay ingo tora genda ugura ivyuma basi cyo ndashima Imana kubona yagendeye umuntu wayo yamukoreyemwo arampa uburyo cha turagura studio mwavyumvise harabibaza yuko amafaranga ayavuye hanze aba diaspora bavuga ko aba diaspora bari bayaguha ndibaza mwumvise mwavyumvise abantu bavuga diaspora n'abagenzi bagiyeyo turavugana tukaramukanya bakaza bagasubirayo ya ariko nta birebire nta nki kuko ubugenzi sukuja hanze rero kugira ucutangura kujyana imihari n'imikuki myinshi ubasaba amafaranga ariko ubugenzi bwiza n'ikiyago ciza ya ya reka tugarukire kuri EP yawe kwanza mbega bitege iki mu maklipe agiye gusohoka mwizo video bitege ihiduka rimeze gute kwa King Plata muri ayo ma video kurya navuze ati ngo umuziki wacu ntutera imbere uri kuribesha donc bitegura ibintu vya
high level high quality kuko dufise abahinyanyuzi beza bakora amasanamu donc ndibaza yuko hakazoba mwerere peut-être rero izo bivuye kuri jewe uko nzoba nifashe muri video ariko ico nzi nuko amasanamu canke ibindi bizoba bimeze neza ko dufise abahinyanyuzi beza kandi benshi ubu yatumena nk'abasozi rero akajambo kanyuma ku bakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi akajambo kanyuma kuri wa King Plata abo akajambo kanyuma nuko ndabakunda hama kuriya basupporting abandi baririmbyi basupporting nanje ndafite channel ya YouTube nitwa King Plata wanditse kuri YouTube ugize subscribe ntaco bizoba vyononye kuri wewe hama kubaririmbyi bagenzanje nkuko tuguma tubivuga nga tugira urukundo tugira urunani tuje hamwe kuko urugendo rwacari rurerure nta numwe novuga ati ngo yaramaze gushika canke yarashitse yarahejeje n'abari hanze n'abajya twita ko arabaririnzi bakomeye ku isi nabo bavuga yuko bataraheza batarashika rero nitubone ko tumaze gushika ahubwo tubandanye kugira dushike gusa rero kimbabaza n'ikintwenza gushika ku muntu wese gushika kwiwe no gupfa gushika kwiwe no gupfa ni hatari sana gusa tugira urukundo yego thank you so much wakoze kuduha time ndakubwira ati big up sana big brother merci beaucoup ya abakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kwibona twari kumwe na King Plata umuririmbyi ari karabikola fresh nkiri ngaha nyene banduze kuri channel yiwe urabe ipi shasha n'indirimbo zimeze fresh ucukura na subscribe kuri channel ye kugira ngo umuziki w'u Burundi ukomeze gutera imbere ucuja no kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukole subscribe kugira ngo uzurabona video tugushirira ko umwanya kuwundi kuko ni mwebwe ba boss bacu ni mwebwe dukorera mudahari nta nakimwe twoshikako wewe wabikoze big up sana wotarabikora genda ubikole we love you so much ciao ciao dusubire gutaha